Yemeye ubwano kuri incuro kweli sinzosura kubwima ushimwe urumva bwameze mu munsi umwe rawe ngene bwasaze hajemo n'ibihere hajemo n'ibihere cyafise ibibazo we nutsikari we wamaze ibibazo byose uri mu mara bibazo rega nije mfise umugore wa mbere mwiza ahi Bujumbura ukuri cyane urazi yuko abantu basigaye bibaraguze bavuga n'ibintu bitabaraba babagore ngo barabara ko bavuga ngo uri yambize ubona ukuri sinigeze ariko no kwiyambiza reka n'umutahe haje bitora amafaranga niyo mpamvu bavuga ngo mukorogo korogo n'umutahe kweli ariko ntiyambize ni naturel okay come on be uyu mwana iyo misi yose nguye mu ndaca numva ibintu biriko biraza muri jewe bite ndagohe karibu hapana kumushitsa atarashika yicare utangura kumwabwira ibintu byawe brother is welcome washiye gusetinga gaho Okay, bazi rero sheri. Reka ndagusugusigora yaga n'umushitsi wawe, cenye ndikora ko amafaranga bayashitse. Cyuke ndakubera uyo. Aya singiye kubera uwo ngomba kumusigara murayaga. Can take care. Right scale muhombere nkunda kwisi. Baby. Uri misutso wansaza wewe. Ni vyiza nyene nibaza ko wabibonye. Birumvikana. Kandi biranaboneka. Kubimbwira. Utarinze guca mu zindi nzira. Biragaragara neza ko washatse ukuntu wo kwitwaza iby'umwana kumbe wari ufise izindi gahunda za office nkabibona uko ubonye umwana ugasara ariko ku rukundo wari umfitiye ntibyari ige ntiyari ku impamvu yakuna mu ubwo buryo kumbe igihe cyose wari ufise undi muhungu mukundanye mugendana mubirimwe neza utigeze umbwira ahubwo wari urose impamvu nzima yotuma untama umushafu ashaka kugeza rapfukura uri kuvuga ibintu utazi wewe kya muhungu ni my boyfriend ibyo navyo bimenye reka kumwitanga umuhungu ni kuvuga umuhungu nyene umuntu utazi inzererezi yo ngaha ariko ndibaza babibonye cyo nakubwira ni kimwe mbeho ni ndaguhaye karibu ndakubaza nawe ukambaza ni ndaguhaye karibu no misoko hasi misoko no muri toilette baradodora bakavuga ati ni yuri hako na uraza urinjira umengo ni wanyu kwa gute iyo ndero ni yahe ntuzi ibyo umuntu arimo urantangaje cyane nta kibazo ariko hari ijambo buri munsi ndakubwira uze wicunge gukora ikintu cyotuma wicuza mu buzima ibyo uri kurankora jewe
ungaye imbere yawo ufata nabi ibyo wumva ko biguha ibyishimo sibyo niho wumva ko umunezero wawe ugaragarira urantangaje cyane ikindi nacu nakubwira wewe uri umubyeyi papa w'umuntu reka ndakubahe ndaguha icyo cyubahiro ko uri umubyeyi nje kukuraba mu nzu yawe ndagusanze n'abahungu twahanye porogaramu nje nawe kubabara n'amahitamo y'iwawe ndiko ndakubaza kwereka abagabo mudashima mwebwe urya se umugore ntari kararira ntiwajya kurera urya mwana wawe mukaja mu rukundo n'umugore wawe kudaharura wewe kubera iki ni kangahe nakubwiye yuko ujya mukabata waduhuriye nije nagutumye uje gusambana n'abandi dahera ngo wagiye hariya uwundi hariya abakobwa bose bashika kuri bane ndabyihanganira bisa umutima umeze gute kandi ikindi naje no kubwanje numva ntariko ndisigura imbere yawe ico nashaka ndakubwira ntuzogaruke ngaha widumbagiza umengo ni mwisoko ntaco tugihuriyeko kugaruka ngaha nibaze ko wobigira umuziro Ana Ana kutumva wewe Ana ni indirimbo yawe Chewe urashanje ndakugaburira niyo majambo ari kurambwira rero kumva yuko uri kumwe n'ujya muhungu my boyfriend kandi ndamuhungu urambabarira cyane kandi bigendere sinzi impamvu umunyiruka inyuma gusa ibintu naciyemo nje nawe sinumva yuko ayo majambo ari wowe uri kurayambwira birahera kijya n'igihe bavuga nta kibera ubusa ufite impamvu uri kunkorera ibi kandi iyi si turi kirazunguruka ntubone jewe uno munsi mbabaye uno munsi ndababaye hari umuntu anezerewe eje nzonezerewe ushaka vuga serura urazi kumenga uri umwana ariko arasaba umukate mugabo arawubona ntawufata ntuzi no kwavura ntuzi kuvuga mvuga ibyo ukeneye hano bene urababaye nyine nije nawe guteye se wabyiteye mwishime mu rukundo rwayo urakoze we wagarutse ngakora iki Yesu kuri mwana wanjye wenda mukumbuye Eliana guma hamwe ndazi neza uzi ukuntu numva ishavu iyo ndakubonye sibyo ukuntu ncamera urabizi ne nka wewe uriyumvira ko ngaho uva ngaha sawa umbwira icyo cyakuzanya ngaha sinakubwiye ko nije kuri mwana wanjye wenda mukumbuye aho urafite umwana iyo abuzi yuko ukumbura umwana wawe wari kumugumiza hafi yawe cyangwa ukamujyana kwa se ukure apana kuza kundenganya nta kwabana jewe ntazi byiza ntuzogaruke nunga anye ngo hafise umwana kuko umwana wawe yaba umukeneye wari kumugumanya muhira okay wewe ribijya mbere ari ryo rya nyuma guhonyora ngaha ibyo wakoze ntiwishime sawa ana twavanye kumbuzi wawe sibyo imipango yawe yose wakoze niyo kungwaza gusa umutima sibyo uzaho anaye nkuwe urahazi neza biranangiye ahubwo ni tutaruzi kuba mwavanye twavanye wewe urazi umuntu uzuvuga tuvane urazi umuntu wifuza yuko tuvana uzahanuye nkuye wewe nari umusazi ankura mu busaza aranje kwa muganga ndakira ukango nawe tuvane
mugabo tuvane kumva zidafashe. wari iki warasaze wewe wewe sinahuye neza Iva wowe warigeze kuba umusaza inyuma yuko je nawe tumenyana buri munsi ndakumva kandi ndakumviriza cyane mbwira ko nagusize nagutaye reka ndetse ntakikwikoza mu majambo make ariko hari ikintu utazi uribuka umunsi wa nyuma tuvana ndagusezeye ko ngiye gusenya naragiye gusenya ndashikaho dusanzwe dusenya ndahageze nahasanze abagabo babiri baramfata banywesha ibintu kandi ibintu ntazi nisanga nyine mu bintu ntazi numva ndahindutse nyine sinosobanura no kuntu naciye niyumva mw'uwo mwanya kandi ikirenze ko banziza wewe jewe gute n'agasopo nahawe amahitamo abiri guhitamo kukureka abaho ndi muzima canke kubandanya nkundana nawe kugendana nawe hapfa igitangaje uwahankuye ankura muri ubwo buzima nisanzemo ntarinzi asubira kongera umuntu muzima ni nawe wiruka inyuma ngo mve inyuma kandi bidashoboka nta n'ukuntu nari kubikubwira gusa ndizera yuko ngira baza nobivuga gute nobivuga yuko bashatse ndakube kure ngira muronka amahoro sinavuga ngo narabikoze ahubwo barabikoze niyo mpamvu mesi yose yambwiye ngo naragutaye cyangwa ngo naraguhunze biracanga hari n'amajambo mukunda gukoresha ngo n'umusazi iyo mbwiye ngo ndumusazi niba uko busaze naciyemo bikanja nkumva none kwica gasopo rero uwo muryango ubona nk'umuzigo cyo babyiza wirinde unandinde gukora icyaha kuko uburibwe bwose ndiko ndacamo abutewe nawe iyo utagaruka mu buzima bwanje banibereho neza mu majambo makuru uri umunyabibazo kuri jewe ubwo wandondeye nagizwe umusazi ubwo ndondeye kandi umukunzi wanje aragiye ubu naho ubwo ndondeye sinzi kiri inyuma ziza rero hakono kwivuna umwase akiri kare fasha ntuzugaruke ngaha
unaho kugaruze ngaha kandi kubwiriye usigara umwigisha ubaza ibintu uzi icenze ngahura kiyizi kandi nta mwanya mfise wo gufite nangaha mbega umaze isaha yose ngaha kandi umwana numva waramugurishije waramutije yagiye umushakira iki narakubwiye ko tamwana wiwe wari ngaha noneho ntitinde guterana amajambo ndayizi yuko uba wumva imisi yose ko je nawe twaguma tugira blood affair tunyurana icyanzanye urakizi diri wantumye narayikoze narabikoze byose cyo washaka ubu rero is your time ndakeneye umwana wanje okay icyo nakubwiye warabikoze reka ndagushimira warakoze kandi cyane ikindi nacyo womenya nuko nakubera kurumwe navyo bikuri mu mutwe unabifute mbere yande ndakubaza wewe ubaze ko je nawe tuvukana ubona kuri karanga muntu handitse ko je ko ndi umwana wa Manuel ndi umwana wa Makere Makurata iraba neza Eliane je ntabwo ndi musaza wawe ubundi bwo ushaka kwiki unshaka kwiki jewe ivyo bantu misi nabikoze waratumye ngenda kuba umwana mubi mbe umuntu adafise insiguro ndagenda dateranya abantu bo baratandukanye ntantumye kubesha umukobwa w'abandi ubu ntinyizera ijana kwijana ico washaka cari giki mu mwana wanje twavuganye yuko mpejeje diru zo mu mwana wanje ariko ubushaka kurinda kuduga hejuru ushaka turinda gufatana amashati ushaka gushika kuki no munsi wantumye ngende gutandukanya abantu bikundani ejo uzontuma ngende kuyica Nora ndakubwira ukuri ushaka nanje ndayivuga mu rurimi rwawe kuko wabimbwiye nakubwiye ko tamwana wawe ari ngaha unabikura no mutwe ko ufise umwana wawe hanze uzogenda umurondera handi je nta mwana wawe ufise nabikubwiye ahubwo rero inzira yakuzanye wayibona abariyo usohokanamo usubira iyo wavuye warakoze naragutumye ivyo nagutumye warabikoze kandi ndagushimira cyane rero udashaka induru ngaha ufatira inzira yakuzanye ugende okay ivyo gukundana nivyo ntibikunda sivyo ndagukunda ntunkunda sivyo ariko kuba utankunda je ntaco bintu ariko nk'umwana wanje nzokwiruka inyuma yawe inshuro zingaye kugira nk'umwana wanje Eliane ivyo nivyo kuragira hama ndiyo kuba utankunda n'umwana wanje uramugumanye uramunyimye Norasa ni watumye yiva Sara kuko yarabimbwiye neza ko mu bantu batumye Sara bamuzize jewe kandi nkaba nzi neza yuko mu gace twabamo atamuntu yankunda nka wewe rero ubwitskuri ni watumye yiva Sara Cyayi cyo ngaha rero ndi gituma nabona ko cyayi ngaha hari ukuntu nshaka mbagusinzi ndakoresha igitanda aya hagusinzi ushiramo fenerega ushiramo alcool ushiramo umva nije menye ivyo nshiramo kandi ndari kugira ndakunezereze nkuko nshoboye kose kugira uryoherwe uzonanyije wapi sinzokwica ukuntu okay anyway nahise akantu maze imisi nshaka kubaza mwiza kaki ukaya gusa ntabwo aronkanya gahagishe ko kubikubaza Jimmy simanze kuza ngaha sindega ndasanga undi muntu arenze wewe n'umukozi nashaka kumenya nta bandi bantu baba ngaha abavyeyi bari he papa mama nta ba petite sœur nta ba grande sœur nta tats nta ba frère bimeze gute Chambere papa yarapfuye. I'm very sorry. Chakabiri ni kimwana hari ndifura naho ndahari. Ndi kinege? Okay. Chagatatu mama wanje nawe nari hafi. Ariho mugabo nari hafi. Bon. Yagiye muri therapy? Nga mu Burundi.
Nenga mu Burundi mvuga muri ko. Yagiye mu Cankuzo cyangwa ari mu Gisiti. Nga mu Burundi arapfunzwe. Pole. Birabaje cyane ndabitahura. Ariko kandi none yazitse iki byagenze gute? Ni birebire. Amatohoza harabayeho amatohoza kw'ico caha yakoze arabaraba hagegwaho arapfungwa ko yagirizwa icaha gikomeye cane kandi nanje ndimwe mu bakimucinjije rero mpamvu ndakubwira ko atari hafi Sheri wanje. Baby, first of all, I'm very sorry. Birabaje kugira umuvyeyi afunzwe mutari kumwe mutari hafi yawe. Ariko kandi nizanye ko ndakubwira higeje. Nivyo kuvugisha ukuri ni sawa, ariko hari igihe umuntu uvugisha ubesha kugira ngo ushobore gusumira umuryango. Umaze kubona rero ko ari wowe ushobora gutanga ubuhamya bwa nyuma ntiwari gucupfa kukuri kugira gushika naho mama wawe bamufunga. Ariko kandi ukwiye kumenya yuko umuntu n'igikoresho ciciza canke kibi. N'umunsi ushobora kubikora kuri byiza ejo ukakora ibibi. Nibaza umuntu aba yahindutse yabivana n'uri karamukoresha. Swati ni Imana, swati ni Shetani. Rero ubu ufise amayawe makosa nanje ufise amakosa yanje nawe ufise amakosa yiwe ni nkuko nundi afise amakosa yiwe. Nimva yuko atari umuntu wo guca duheba arakeneye care tumucaringe nkuko nawe ndakucaringa nkuko uncaringa. Niyo mpamvu rero nifuje ko twaje kumuraba kubera ko mama wawe ni mama wanje arakeneye ko tumuba hafi. Rero binkundi utegura umunsi tukaje kumuba hafi. tuje kumuraba ngo ntivyari bikenewe. Mama wawe rega ni mama wanje mabukwe. Umuntu yavyariye umugore mwiza nka wewe shira ukwiye kurengera ivyo bintu byose muba mwarashwanye muba mwarapfuye. Ariko kandi umuntu n'igikoresho ukwiye kumenya ko umuntu ari igikoresho c'ikibi canke iciza. N'umunsi urashobora kuba wakoze inabi ejo ugakora ikintu ciza. Sinumve ko woca umutererana gutya. Arakenewe kumucaringa ukamuba hafi. Rimwe na rimwe nanje mpora nifuza kuja kumuraba. Ariko umutima wanje ntubinyemerera kuko urishinja icaha uhora wiyagiriza icaha kandi biragoye kumuturuka imbere mu maso yiwe. Sinzi nyene umutima wanje uvyakira canke wiwe ko wobifata. Mbabarire ntivyokunda boheda iyo sije tuyireke numva takiranyorohereza. Okay, I'm very sorry sheri wanje ariko urabizi yuko ndagukunda iwe mu mahita yose nk'uyu waguze utwo tumabukwa ncambona utese. Ariko murarega je ndari kubwawe. Ariko kandi urabizi yuko ushavuye nanje ugomba ko nshavura. So mwenyura rero mwenyura. Eva, ndakeka nshobora kuba nzi umuntu yatumye w'umusaza. Inde rero Igihe twaba mu caro hari umuhungu yankunda ariko je sinamukunda na gato. Gusa mu nyuma niho yagiye kumenya impamvu namukatira ko ari kubera nagukunda. Rero Eva, niyo mpamvu nibaza ko rero yarakoze ibyo bintu agatuma wowe usara. umuntu wanka utakunda utiyumvamo hama muce muza kubyarana gute? Eva, muri rya misigo uburu kagenda. Ijya mungu yaje kunkorera ikintu nazopfa nibagiye mu buzima bwanje. Cigiki? Yaraje arafata ku nguvu. Niho mu nyuma nagiye gusanga afise inda. Ndiyumvira kuyikurayo ariko biranga. Pole Robert kandi cyane. None kw'ibyo bintu byose byabaye kugeza n'isano urasura kumubona? Eva,
oya sindasubira kumubona kuko kimara kumfata ku ngubu sinigeze subira kumubona kugeza n'isaha yaciye ahunga. gusa uramutse kandi mubonye wamwibuka? Vraiment mu by'ukuri ndashima Imana uko biri kose nubwo atavyera ngo de yego me ibintu biragenda neza. Ndagushimira nanze ko ndabona kuko ubu unyumvira ko kanzana ahantu haha kansohokana si bya bose. Nasanze ufite umutima mwiza, abana bose aho cye baravuga ati karori ati ifite umutima mwiza. Imana biguhezagire cyane nta matwonga turabashimira ko mwiyumviriye mukatuzana hano hantu. Ikibanza ni ciza kiratekanye kandi hajya ahantu nuvuga bayita ni mu busitani mu majaride yego haba haryoshe hariho akayaga keza. Ubusitani cyangwa ubusitani? Ubusitani ni ukuvuga nyine ahantu hari ibidukikije by'amashamba. Sawa sawa. Haba haryoshe rero kwazana umuntu w'umukozi w'Imana haba ari akayaga keza. Yego. Yes. Nagiye kubona abantu benshi rero bibagira kuba badakunda kuba begera abarongozi baza baganiriza ngo bubahe abarongozi bituma kenshi bagwa mu byago cyane. Ni byiza kuba abarongozi umuntu abubaha nkuko nawe wubaha ugaca bugufi. Ariko rero nagenda kubonamo umutima wo guca bugufi n'urukundo. None muhira bimeze gute? Twe muhira n'amahoro n'amahoro uretse ko atabura ibivurugana bike hajya ngo ntazibana zidakomana amahembe. Rero ko bavuga ntabura utuntu tutugerageza duke ariko uko biri kose nk'umukozi w'Imana tuteza kwihangana kuko nizo mbuto nyene tuteza kugaragaza nk'abakozi b'Imana kwihangana ntitumere nk'abandi bose. Rero ibitugerageza ibiduca intege ntibibuze birahari ariko turagerageza kubibamwo kandi tukabyitwaramo neza. Ikintu na gushimira ni kimwe nuko ubandanya mu gakiza nkuko wama kandi ukabandanya usenga nkuko bibereye. Imana iguha umugisha ndiko ndyoherwa cyane kuba ndi kumwe nawe hano hantu. Nigeza kwihangana kandi urumva sino kwigisha abandi bantu mu ishengero ndabigisha kwihangana hamaje ngo simihangane ubyo nabandiko ndabahenda. Nigeza kwihangana kandi gushika kwiherezo. Mani gwazagira cyane. Yego mwanzo bikora kandi ndazi bizokama bigenda neza kubera ko ariko nyene avuga ati nibyo bihe bya nyuma turi mu bihe by'iherezo. Nibiki ko mbona wasamari ukoze Imana ko wasamari Yasi madame wawe niwe nyene urabona ibyo arimo kandi nitegereje neza ari kumwe na Parait wawe. Ari kumwe na Parait? Haranamusomye urubatse ibintu nzo bivamo sinzoga gusa n'ibindi bigaragara ko abijamo aho waratewe hakarabaye ikigeragezo cy'inzoga ivamo gute kwera